kumbwira cyangwa bagura bose kuko ndakeneye abagenzi bukuri. Hanyuma ikindi kitaguma amafaranga ni peace of mind, amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu mutima nagomba amafaranga. Kubera ko hari abantu bafite bya birenge usanga yafashe inkota akicumita kandi yafise ugasanga n'umwami niga kurora sinema ya nuzenya yari babandi b'abaromani yo mu hambere b'abaromani. Igitero cyaramukoraniriye ariyumvira ati none binda bigenza gute, yafashe inkota abonye n'ubwiba aricumita kubera akabuze ingena bigenza. Donc rero amahoro yo mu mutima ntaronkesha amafaranga. Ikindi rero cya kane aricyo gikomeye cyane tugiye kwiga n'amagara mazima nyamagara mazima. Hepa amagara mazima nyamagara mazima ntushobora kuyaronkesha amahera kuko biranababaje aho usanga ugenda utanga amafaranga ukaza kugura indwara. Diyanete kugurwa ngahe ndakugura mugakirikana amafaranga ukayiha. Impera kazugurwa ngahe mukagura. Nshaka kurwara amafyigo kubera adotabagara ukagura. Nshaka kurwara umutima kumbyuza umutima uzoba akahe ukagura. Ibintu byinshi indwara uzitangira kwa amafaranga. N'ubwenge buke kandi bikomeye kubona umuntu atanga amafaranga kugira ngo agure indwara. Ni nacyo gituma rero ibyo tugomba twige amagara mazima nyamagara mazima nagurwa amafaranga wowe urabihitamo izina ry'Imana nirihimbaza. Ibintu tugiye na kwisi ni byinshi byiza mugabo abantu kubera ubujuju baguma biruka bajya mu bihe bakunda ubujuju abantu ku rwego udasanzwe. Hamwe muri buri tubega abantu bameze gute, abantu barakunda ubujuju bikomeye. Ni nacyo gituma rero tugiye kugira ngo twinjire turabe ku ndwara z'umushishito. Indwara z'umushishito ni ubwoko bwinshi bw'indwara z'umushishito nk'ubugenda ubwoko 14 bw'umushishito. Biragoye kugira ngo ndabura bwose nongere ndabuvure kuko murabona ko ufite umwanya muto. Ubu bambaye imyaka 85 wa wundi ejo yari kara chronometer ubu yari kumbwira ngo hasigaye 12 hasigaye 10 ubu nyine aha yari yacabikubwiye. None rero sinshobora kubidondagura byose muri ubwo bwoko 14 mugabo ndashobora kuvuga ngo bukuru. Hanyuma amahirwe ari yagutwengera ukabikora ibyo ndoba nakubwiye ekizosanga unezerewe nk'abandi bose bagenda bateganya ku kibazo cy'umushishito. Hariho umushishito bita gastrite. Ni umushishito uryanira bene aha wakakuba umaze kuba chronique kuko ubwambere bitangwa biri acidite gastrite naho nyene ukaba ukurira ngaho mugakora tima. Hari igihe haza ibyo bita irisere hakazamo igisebe gishobora kuza mugakora tima cyangwa kikaja mwiteranirizo ry'urura ruto n'umushishito aho bihanira ururimi gastroduodenal. Aho hose urashobora kugira ikibazo na cyane cyane nk'ibyo bigaca biramba n'igihe usigaye ukorora ugasanga cyangwa udashwe amaraso cyane cyane kudaha. Iyo udashwe ugasanga udashwe amaraso muri icyo gihe umushishito wawe uba umaze gukomereka kandi igisebe kitari gito. Hanyuma hariho n'iyindi bita dyspepsia aho umushishito usanga utanoza ibintu neza ugasanga wibereye ngaho ibintu babiriye mu gitondo hakazogera ejo hirya y'ejo bitarava aho ukazosanga uriko uratora amangati kubera byanse kuva ngaho kandi utariye byinshi nk'uko byategerezwa. Umushishito udata ibintu neza. Hari ibyo bita baronema aho urya ibyo kurya bigaca byuzurinda wuzurinda umushishito bikanga kuvamo. Ni nka bya bintu nyine dyspepsia n'ibindi. Umushishito rero ubwoko bwinshi mugari n'ikituma dutange ngaha wewe urahiriwe kuko tugomba tuvure umushishito mu buryo rusange.
mu buryo rusange kuko nta mwanya dufise, tugomba tugura umushishito mu buryo rusange. Ukaba urwaye gastrite, ukaba urwaye acidite gastrike, ukaba urwaye igisabo cyo mu mushishi, nguw'umuti nyaragasa urondera ibintu bita kamomiye, ukaramuka utacyanditse ntuzosubire kumbaza ngo mbega n'ibiki. Kamomiye muzoze kubaza abaraho zigurirwa cyane cyane wa wundi twari kube ngaha. Kamomiye ni ikintu kivura umushishito, kigaca kivura n'amara, hafi ubwoko bwose bw'amara n'ubwoko bw'umushishito. Umushishito muri ubwo buryo bwose tuvuze, cyangwa igisebe, yaba izo barunema cyangwa byose ubwo kamomiye ufata amagarama 20 cyangwa 30 ugateka mu litiro ry'amazi, kiranone aho tugurira akenshi na kenshi usanga turi mu gapake, utushira mu cyayi, none uteka bwa cyayi amazi agashuha ugacushira muri ako gapake, utunywa udutasa 3 ku munsi, nk'inyuma y'imisi 10-15 nta ngorane zo gusigaye ufise. Ikindi, umutobe w'amashu ucanze n'ibirayi. Umutobe w'amashu ucanze n'ibirayi, indya ziravura abantu mwe, n'igitangaza, indya ziravura. Umutobe w'amashu ucanze n'ibirayi, ufata ishu ukarisekura zikiri byiza, mbere bishobotse na bijya bikuku by'inyuma wobishiraho karonga neza, hanyuma ugaca uricisha nk'amasegonda 30 mu mazi ashushe, ugaca urikura, ugaca rero urisekura cyangwa ugashira muri centrifugeuse ka kanoze blender kamwe gakora imitobe, ugacukanya amashu, ugakanya ishu karikanya gushikarisigara ribaye ibikamvugwa, hanyuma ugacumenina neza n'agatambara kwa kundi umwe yatubwira ejo, hanyuma uwo mutobe wawe ukaja ngaha, ugaca ufata ibiraya 4, hagati y'ibiraya 4 n'ibiraya 8, navyo nyene ugaca ubiramba kwa kundi, ukarambe karote canke ubu bavuga umuruganga ni rambe tomate, ubu tomate zizoba basigare bagirako rambe tomate, rambe karote, ubu rero azoba rambe pome dotere, azoba ari kurambe ikiraya. Noneho rero ako karambe ugize kurangika mu menyo ya nyuma mato cyane trafi, ucukanye umutobe, uwo mutobe rero uzoca uwucangira wa wundi w'amashu, hanyuma wowe ucunywa agatasi kamwe mu gitondo, akandi saa 6, akandi ku mugoroba. Niba urwaye igisebe cyo mu mushishito cyane ya gastrite, nyuma y'imisi 20-30 ikibazo cyawe kizoba cyahetse, cyangwa utakuza kwirirwa barakubaga uzabadana badasubira kukubaga ngo rero barakubaga umushishito, ikibazo kizoba cyahetse. Igisuru ufata ibiyiko 2 ukabishira mu litiro ry'amazi, urashobora gutangana n'ifu ya moringa, abadibaza ko babizanye n'ifu ya moringa, urashobora kuyirinda ikiyiko kimwe cy'ifu ya moringa n'ibiyiko 2 by'igisuru, cyangwa ugafata ikiyiko ku kiyiko, hamwe aho harimo romaringa nawe nyine urashobora kubicana. Ibyo byose bigirira neza amagara kandi mu buryo bwiza, atari ku mushishito gusa, mu byiyumviro, mu mara n'ibindi, bikora byinshi cyane. Hanyuma ucufata agatasi kamwe mu gitondo, akandi saa 6, akandi ku mugoroba. Ari igisuru ari romare urafata ari romare gusa, urashobora gufata udutase 4 cyangwa 5, urashobora kandi gufata time. Ibyo byose urashobora kugira neza umushishito wawe mu gihe urwaye umushishito utanoze cyo kurya byoroshe, na cyane cyane mu gihe ubuze sike gastrike ikwiye cyangwa sike cholesterike ikwiye. Muri icyo gihe ucufata inanasi, umutobe w'inanasi, hagerageje kurya
inanasi ugaca unywa, bica bisubirira ya acide chlorhydrique yaribura muri wewe, bica bisubirira ya acide gastrique. Noneho ibyo kurya byawe bigaca biguma binozwa neza. Igihe nawe uri kuranywa bya bintu nariko ndavuga, mu minsi iri imbere uzosanga niyo acide gastrique yaje, niyo acide chlorhydrique yabaye neza. Ni nacyo gituma rero ibintu mukwiye kwitwararika ni iby'igiciro kinini cyane. Hanyuma kurya rero irinde ibintu bishushe, irinde kurya agapiripiri, irinde kunywa cyangwa kurya ibintu bikanye, kurya cyangwa kunywa ibintu bikanye. Urazi ko abantu baba Gisagara nka gazo bajyana n'ibitwe mu minsi iheze, ubwo umurondera ibintu bivuye muri frigo ukaba umushishito menya neza kuri kuri iki koresha ibintu biri ara temperature ambient. Hanyuma nuko irinde icyayi, irinde ikawa, irinde inyama, irinde amata, irinde amata. Amata kera baratubesha bavuga ngo iyo ubaye umushishito mukumva biriko birakurya ngo tunywa amata, ngo tunywa amata, niko batubwira ndashaka niko bavuga ngo uzawumva umerewe neza. Ego niko muri ako kanya umererwa neza, ariko acyanda guhindura ibindi bintu bizokurya ejo. Ayo mata nyene nyoye acyanda guhindura ibindi bizokurya ejo, no kuvuga uzokwamamwo. Ni nka kujya ugenda kw'ibombo ugafata indobo ugacumaza ukayikura kw'intango ugacushira mw'ibombo ngo shaka kw'indobo yuzura amazi, kandi indobo intebe wayikuye mwebwe mwibaza ko iyo ndobo izokuzura ryari? Iyo ndobo izokuzura ryari? Yesu azorinda agaruka itaruzura. Yesu azorinda agaruka itaruzura, kuko wewe wiyumvira muriko murivura kumwe babivuga, ariko ugaca usanga ahubwo wabitabatangarije. Nuko ni nacyo gituma rero dukwiye kuba maso tukigengesera kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma hari ikindi numva n'umutobe w'ikaroti nawe nyene wojana ushoboye kubibona kwa kundi babitubwira ejo, wa mutobe w'ikaroti kumwe bawutubwira ejo nawe nyene urashobora gufasha ku ndwara, haba kuri icyo gise haba no kuri iyo gastrite. Uwo mutobe w'ikaroti nawe nyene urashobora gukora. Murumva yuko ibi bintu byacu bikora ku buryo butangaje kandi bwinshi. Hanyuma rero kubera tama ibyo rero babikora ibyo udashobora kandi no kunywa ibumba bisa n'urwatsi rutoto, ibyo bizoca bigufasha. Ngirwa no kuriya nabanengere mwene wacu arabivuga ngo gatoya, reka rero moroke gatoyi kuti bihimba byirondoka. Ivyo bihimba byirondoka navyo nyene n'ikibazo, kubera ko navyo bifise indwara nyinshi, haba ku bagabo haba ku bagore. Umwanya rero nawe nawo wo kugira ngo tubisigure, murabona cyo natanguye tunatevye, kandi umwigisha nawe agomba ahaze. Ariko reka tuvuge muri rusange ku bantu bashobora kuba barwaye intinyi cyangwa bashobora kuba bafise kutagira ubushake. Ibyo bibazo ngo barabikorera icyarimwe, ibyo ngo barabikorera icyarimwe. Mwese murashobora kurondera ikintu bita gisenge mugaca mukoresha na sezame, murashobora gukoresha ibyo bita petikora, murashobora gukoresha ibyo bita kapusine. Ibyo byose birashobora gufasha ku buryo bw'uko ibibazo byawe ejo cyangwa hirya y'ejo zose mumeze neza. Hari hano nkorera hariho
umushinga nawe umwe yaje arambwira ati ndafise ikibazo nkorera ruguru kandi umudamu wanje ari mu gisagara ariko iyo nshitse nca nzungurikwa rero namubwira ntiwumura nca ndamuha imiti ndamuhaye imiti mu misi heza yaciye ambwira ati naraduze inza mbona umugore andungika ikoti y'ibihumbi 350 narakwemeshe izo ry'imana nirihimbazwe hariho abakugaha bakwiye kuzokwambara amakoti bakiyongeza bakongera bagasubiramo bakiyongeza baguma babambika baguzi babaguriye umwaka ikoti risa gutya hirya y'ejo yindi hirya y'ejo yindi kubera imana yacu ni nziza cyane ni nacyo gituma dukwiye kuyikeza yakoze ibintu byiza ku bagore rero ku bagore hariho umuti witwa keya nawe urashobora kubafasha ariko reka kumbure mwene wacu nawe rero nibaza ko dushikako urashobora kubafasha hanyuma ibyo byose nibaza ko bishobora kuzobibaza kuri abo nibaza ko bashobora kuba babifise muri rusange rero ukaba urwaye diyabete ukaba urwaye hypertension ukaba urwaye amibe kuko izo zishobora gutuma biriya bintu byacu bidashobora gukora neza gerageza izo ndwara ubanze uzivuze wivuze hypertension wivuze diyabete wivuze amibe hanyuma na twa tundi rero nariko ndavuga ucucurenza igisuru ni cyiza haba ku badamu haba kuki isoya amata y'isoya inyama z'isoya ifu y'isoya ikawa y'isoya ibyo byose ni byiza na cyane cyane ku badamu kuko isoya ni mugenzi w'abadamu hari ikindi kintu bita soje apana soja nariko ndavuga soja hari ikindi bita soje S-A-U-G-E soja nayo ni mugenzi w'abakenyezi cyane ushobora kuyikoresha nayo ikazogufasha aho uzogurira kamomile soja uzosanga ihari soje uzosanga ihari ce n'est pas le soja c'est soje soje hanyuma mu ncamake murumva yuko n'incamake ubwo butukuri kabisa umwanya wacu ni morale reka ngarukirize ngaha aha mu by'ukuri ndakuvuye abari ngaha ejo nshaka ndababone mu ndamutse kuko nanjye twari kumwe imana ibahumuriza cyane hanyuma abaje uno munsi baje gushasha mu ndamutse abandi mwabaramukije ndazi babakiriye mugo shaka nanjye mu ndamutse murakoze cyane imana ibahumugisha intego yacu irabandanya kandi ni nziza cyane hariho ibintu bibiri muza kwihanganira icya mbere ni uko abigisha bariko baravuga ibintu byinshi byosaba insiguro amadetaye maremare mugabo uwo mwanya nukunda umwanya n'iminsi ibiri y'amasaha 2 ku mugoroba uwo ngaha muri quartier wacu ya Busoro ntibikunda mugabo hari ikintu gihambaye bimaze hariho bimwe uza gutahura ibindi wumve ubigize ko makenga ibindi wumve utanabyumva na gato byose birabaho mugabo hariho amatsiko biza kugutera yo kwibaza ati kubera iki ibi ni biki hanyuma uzoca ubandanya kubaho ubwo buzima bwo kurondera amakuru kwiyaforoma kuri ibyo bintu uzosanga hari ibyo watahuye mbere washaka uca uvyagura canke ubiryohore gusumba imana ibahezagire kuko ndazi umwigisha mu byo yavuze ngaha byabaye byinshi ejo rero twari twabemereye yuko mu bintu bimwe bimwe turiko turavuga hano bijyanye n'ibifungurwa bivura ibimera kama bivura reparante medicinale zamaze kugirirwa ibyigwa n'abashakashatsi bikaba bifise ibyo no kwita les épreuves scientifiques zerekanwa n'abantu b'abahinga kandi tukaba ejo mu ntangamagara twarabonye yuko na Bibiliya irabishinga intara twaravuze yuko tuza kubereka bimwe muri byo ari byo twaronse hariho n'ibyo tutaronse ariko
murumva yuko kuba twagerageje kuronka ibitari bike twakoze neza, ndaza kubibasigurira mu kanya dufashikanije na bagenzi banje. Rero turabandanya integuro, shaka mu kanya gatoya ngira ibyo ndabereka kugira tujyane n'umwanya mu bintu twari twababwiye. Tujye twaravuze kuri diyabete, turavuga ku mutima urangwa n'ivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, turavuga ku gitigu giterwa n'ubucafu, imyanda, hepatite toxique, twarabitandukanije n'igitigu cyo mu bwoko bw'ibigera. Ifungurwa bivura no mu bimera kama bivura, hari ibyo nazanye ngaho, hari ibyo twazanye turabibereka, hanyuma mubimenye ko bibaho, umenye yuko ari n'ibintu ushobora kugurira ahantu hatandukanye, kuko uno munsi biri mu bintu byijukiwe bifasha amagara y'abantu. Ibihugu byose wojyamo tukubwiye inzuzi, tubabwira za grandocia grandore, mu kanya turabibereka. Nibaza yuko uba afite ikaramu n'urupapuro biramufasha, n'ufise telefone yifuza gufotora arafotora, turabona ubwo burenganzira. Imana ibahezagire. Twarabwiye inzuzi grande courge ni mu bwoko bw'ibinyantete bifasha umubiri cyane. Ubaza umuhungu zijyane tuzikuyemo ukora nk'intete, ntibazita, barazironga bakazanikira bakazikaranga bakazirya nk'ibiyobo. Murazibona aha ziba zikaranze zimeze neza, kuzirya bifasha abagabo ku bintu bya prostate, zongereza sinovi mu ngingo, za ndwara z'amarticulation abantu bagwara mu mavi n'ahandi. Zirafasha cyane mu gutunganya ikora ibikorwa bimwe bimwe mu mubiri, nk'ibijyanye n'ikora ry'umutima, ikora ry'urwagasha ry'amafyigo. Tumabyumvise mwabonye ifoto, niba cy'ahantu ukabona badaraje inzuzi, ntuzabaze ngo ni ibintu bitagira umutwe n'amaguru, uzoce aho kuri abo ugabanye kuri bije y'umuceri n'ibiharage ugura inzuzi. Sezame nkayowe maizi mwese abantu batajya sezame n'akazi kayo, kubera ni ikinyantete mu bindi, hanyuma ukihereje bifasha byinshi. Ipapayi iba mu mpamvu nyinshi z'abantu. Turatunganya imiti kama produit mu mababi y'ipapayi. Urashobora gukora ifunyi banywa nk'icyayi, ibyo bita tisane de feuille de papaye. Urashobora gufata inofu ufise ibikoresho bikwiye ukayikora mu bwoko bw'ibyo bita tea bag, n'agafu ushobora gushyira mu mazi kakayora utarinze gufiltra kumimina. Niko muranyuma ufise ibikoresho bikwiye ushobora kuyikora ikaba nk'ibinini capsule, cyangwa ukayikuramo imiti iri mu ducupa ka liquide itemba nk'amazi, extrait liquide, byose biraba. Niyo mpamvu niba ubona imiti muri farumasi ukabona imiti hehe, si ibyakorotse biva mu ijuru, ntibyakuze biva mu kuzimu, ni ibyaremwe abantu bahingura bakabiha forme bashaka muri transformation. Nibaza ko twumvikana. Kandi ari Bujumbura iravuga ururimi rw'igifaransa, muranyihangane. Abantu barwaye diyabete, barwaye umutima na ziriya zindi ndwara zo mu buryo bwo gufungura, les maladies métaboliques, murakunda kubuzwa imyunyu kenshi, sibyo? Rero kukubuza umunyu bisigura ibintu byinshi, ahubwo biba bisaba kumenya ubundi bwoko bw'umunyu wokoresha mu gihe urwaye, kuko ku isi hari imyunyu y'ubwoko bwinshi. Dufate akarorero, umunyu twe wera dukoresha ku meza murabona, hari ubundi bwoko bw'imyunyu, undi munyu wera dende nk'urubura rw'ibitete binini binini, uzobara abantu bawudandaza. Ujya n'umunyu bakura mu biyaga no mu maoseya, iyindi nayo bayimba ku misozi. Nk'aka akarorero murabona ibintu bisa ngaha, uyu ni umunyu bita sere rose de l'Himalaya. Ubisomye mu bitabo by'abahinga mu by'ingaburo, abanutritioniste mu marusheresha aba yarakoze ku bijyanye n'ibyunyunyu, barakwereka aho bakora ibyo byunyunyu. Umunyu rero uri mu bintu bya mbere bitunze ibyunyunyu. Nk'uyu uva muri Pakistan ku musozi Himalaya, kuko imyunyu bayimba ku misozi, mu biyaga, mu mitumba. Ni Imana yaremye mu bwoko ifite ubushobozi bwo gutuma ibintu bigenda neza. Murabyumva? Niho ubona ni umunyu w'agaciro ufasha abantu barwaye diyabete, kubera umunyu usanzwe urashobora kutaborohera. Ubu nawe ufasha abarwayi b'umutima. Abarwayi b'umutima hari ibyunyunyu bitaborohera nka sodium na iode, iyo ari byinshi baragerageza umunyu kuwihingura kuko ibyo byunyunyu bituma habaho guhungabana k'umurindi w'amaraso, bakabikuramo. Ugasanga urashobora gukoresha umunyu kandi umutima wawe umurindi w'amaraso ukaguma umeze neza, sekirize. Rero turajyana ya bintu kirameranye, hari n'ibintu by'ibinyantete, ndetse n'ibintu bita grandocia umuzirabe. Ibyo bavuze zivura muraza kubyishura mu bibazo hanyuma tubahe bwabashimwe twaboheje. Hariho ibintu bita grandole,
tukabereke uwo mupapa ari ngaha hafi ubirabira kure muri ambaraje mwengo birasa ubwo nshaka kubona itandukaniro uzobwira abandi none ko bitandukanye utu duto cyane batwita grand dollar utu tundi tumeze ko batwita grand chia chia seed cyangwa uzobona ibyo bita black seed ibintu by'ibinyampeke muze murarondera amakuru ku bintu by'ibinyampeke bifasha umubiri urwego rukomeye rero twarabwiye ibintu bita ibumba aha bari nk'ifu yera cyangwa ya ve abahinga banditse igitabo bita reseti couleur d'argile qui guérit berekanye amabumba y'ubwoko indwi abaho ku isi verte blanche rouge n'ayandi aha mu Burundi dukunda kuronka verte na blanche rimwe rimwe na jaune akamaro kabyo twababwiye ati twajye kubatera amatsiko mushaka muzorondera kubimenya mutabishatse muzomenya n'Imana yaremye imibiri yanyu kuko umubiri wanyu ugomba kurindisha ibinyene nta bindi bibaho soko iyi bayita charco active ni ifu y'amakara akozwe muri kiriya giti cy'umukaratusi wera bita marideni umukaratusi murabona ko urakira bijya bihakira ni ibintu byo mu bwoko bita les huiles essentielles ni amavuta y'agaciro akora mu muti mu kuvura indwara nyinshi rero hakuvuga amavuta bita decarbitinone barayakurayo bakayakoramo imiti ariko iyo ufashe nacyo bita ubwacyo ugategura amakara mu buryo bw'ubuhinga bwo kuvura kuko si ugusekura gusa ushaka kumenya kuyategura neza turabikwigisha ariko n'ibintu umuntu wese ashobora gukora muhira uturihereza iyi fu bifashe ku ndwara nyinshi niyo mpamvu n'abazungu iyi korogati ijana yikotse ivi buraya bayikoze muri sharpo mu makara y'umukaratusi iyi rero ku bintu by'amenyo ibintu byo mu kanwa bibagora mamaveza rene ku mutara ari mu kanwa abantu bafite ibibazo byinshi iyi ikibikosora murabona yuko amakara muhora muyumva bayavuga si ibintu by'abantu b'abateka mutwe bo mu makaritsiye cyangwa mu mitumba ni ibintu biri ku rwego mpuzamakungu muri siyansi mu bijyanye na tekinoloji cyangwa iterambere ry'iby'amagara ahubwo bigenda buhoro buhoro bivanye n'ubushobozi bw'abantu bivanye n'ibihe bivanye n'akarere mugabo niba abantu batera imbere mu bijyanye n'amahera mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'informatike no mu by'amagara batera imbere ukunyene umenya ibyo utarutse birumvikana ibindi baraza kubabwira mu kigwa musubire mu bibanza murakoze indwara zo mu nda rero mvuga muri estoma mu mara mu gitigu mu gahimba bita impondora cyangwa urwagashi ibyo byose mvuze ni umugwi w'ibihimba bigize umugabane w'ibihimba binutse ibifungurwa cyangwa ibihingura ibyo twihereje appareil digestif iyi appareil digestif igizwe n'ibihimba byinshi les organes nyinshi muze ibyo kucishamo amajambo nk'aho birabafasha kuko turi ngaha mu bantu bakeneye kubona kumva yuko ibintu twigisha bihuye n'ukuri sindabagora cyane haba harimo igitigu haba harimo amara mato n'amakuru haba harimo urwagasha naho gahimba bita impindura ngaha hati mu gifaransa niko bakita ibyo bihimba byose rero ni by'abantu mu mvugo iborohera bavuga ngo mu nda iyo umuntu ababara ngaha iyo umuntu ababara ngaha iyo umuntu yumva ibintu bihinda ngaha avuga ko arwaye mu nda siko bimeze mu nda rero nibyo rero nibyo bihimba bigize umugabane w'ibihimba binutse ibifunguro rero ndagenda babwire ko mu nda habera amabanga menshi nk'uko mwovyiga cyane abigisha bashobora kuba bavuze kuri bimwe bimwe iyo byose batubariye nibyo gusanasana ibihimba kugira ngo ntibigware cyane byagwaye dushobore kubifasha bikire nubacira muri make nk'amajambo nka 10 y'ukuntu ibihimba byo mu nda bikorana muri make tugihekenya ibifungurwa yego turajyana dushyize ibifungurwa mu mubiri amenyo arabanza akabicanjakura aho haba habaye urutonde rwa mbere rw'inozwa ry'ibifungurwa première étape de la digestion aya menyo aranoza ibifungurwa kandi iyo turiko turanoza ibifungurwa tugahekenya cyane 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 ari ibintu bihekenya umwanya munini nimubona ko mu kanwa haca huzura amate aya mate yose ibintu bisanzwe ni ibintu Imana yaremeye umuntu bimufasha uko bitangwa n'uduhimba two ngaha mu misaya tuza gusukura uruzi mu kanwa kugira ibyo turiko turafungura bijanjagurike byoroshe hari uduhimba bita grande salivaire dutanga ibyo bita les enzymes digestives ni ibintu bidufasha kunoza bijanjaguritse bica bikorokera mu mushishito umushishito rero habera ibikorwa byinshi mu mushishito hariyo ibintu bita amaside ibintu bitandukanye sinzi ngeno bivuga bijeje gusambagura ibyo twihereje kugira ngo binoge wihereje indeba mubiri wazikuye mu biharage mu ivoka muri sezame mu muceri n'ahandi uko kuzinjiye umubiri urazihingura gushika waza kuboneka utuntu duke tuza kwinjira mu maraso
wafunguye isukari wayinyoye muri ji cyangwa wariye mu mugwi mu bijumbo n'ahandi, ibyo byose umushishi turabisambagura hakaboneka ihuriro ry'ibintu byayunguruwe bikaza kubandanya mu mara mato. Uvuye mu mushishi tucabinjira mu mara mato ari ngaha intestin grêle, naho harabera ibindi bikorwa by'ihingurwa ry'ibyo twafunguye, hanyuma bikabandanya bigasa nkaho bibandaniriza mu ruwa rukuru, ariko ngaha mu ruwa ruto no mu ruwa rukuru haraho itandukaniro rinini cyane. Ibyangombwa byose biza kudufasha mu kubaka umubiri birayungururwa bikaja ukwabyo, umwanda cyangwa ubucafu bwibiza gutakara bikayungururwa, hanyuma bya byangombwa bikinjira mu maraso absorption, hanyuma ubwo bucafu bukaza guca mu ruwa rukuru kugira buze busohoke. Ariko mu ruwa rukuru hari ibikorwa byinshi bihabera mu bijyanye n'isohorwa nyine ry'ubucafu n'iyungururwa ry'ibintu bimwe bimwe. Muri icyo gihe ariko harabaho ubwo ruhererekane rw'ibinozwa mu nda mu mara. Igitigu kiba kiriko kirakora, igitigu kiratanga ibintu bita indugwe bile, niko bazita mu gifaransa. Kuko igitigu kiri ngaha mu kuboko kw'ibubafu, mugabo gifatanye n'agahimba bita agasaho k'indugwe, aha ni buryo mu kuboko kw'iburyo mu bari. Igitigu kirabisa kandi gahimba bifatanye kitwa agasaho k'indugwe, vesicule biliaire. Aho gasaho rero biciye ku bintu bita amanzime yakozwe n'igitigu, nako karaza gukora icyo kintu bita bile indugwe. Iyo rero ikiza kwisuka mu mushishito no mu mara mu bijyanye n'inozwa ry'ibifungurwa, aha hariho umuringoti uva mu ibyo bihimbuza mu nda bita canal cholédoque. Urwagasha nabwo baruriko rurakora kuko nabwo ruri ngaha, barababwiye yuko rutunganya ibijyanye n'amasukari. Mugo si ibyo gusa, urwagasha rufite ibikorwa bibiri nyamukuru mbashatse kuvunavuna kugira sindabaruhije. Hariho icyo bita fonction endocrine, ni igikorwa cy'urwagasha kijyanye no gutunganya isukari, bimwe twababwire by'amaglycemie n'amainsuline. Hanyuma ikindi gikorwa cy'urwagasha nibyo bita fonction exocrine, ni igikorwa cy'urwagasha cyo gutanga nako iyindi myambiro. Mu kirundi abantu bagerageza kuvuga imyambiro, mugo mu gifaransa babyita manzine. Ni ibintu nofata nk'ibintu by'amaside biza gufasha mu inozwa ry'ibifungurwa ariko bihinguwe n'umubiri bwawe. Rero urwagasha nabwo ruratanga byinshi, ibyo byose bica biza kwisuka mu nda, bya bihimba byose bikaba biriko birakora kugira habe icyo kintu bita inozwa ry'ibifungurwa la digestion. Rero igihe cyose wicaye ahantu, igihe cyose uri ahantu uzi umenya uti mu nda yanjye hariho harabera y'ibintu by'ibanga bikomeye Imana yaremeye kugira ngo jewe nshobore kuba ndi muzima. Nicyo gituma bihambaye kumenya kuronka amakuru ya bimwe muri ibyo kugira bikunde yuko tuzigama, tubungabunga kandi dukingira mu nda yacu kugira ibyo bikorwa bibandanye, kuko iyo bihagaze ubufuwe, iyo bihungabanye ucurwara indwara z'ubwoko bwose. Abantu benshi bararwaye amaestoma, abantu bararwaye amara, amaintestin, abantu bararwaye indwara z'ubwoko bw'amaintestin bita hemorrhoide, abantu bararwaye ibintu bya constipation, kugumbiza ku buryo benshi batakija ku matoilette. Abantu benshi bararwaye igitigu kikirono kiragwirirana n'ubucafu ku buryo gitangura kugera ku rugero kuvyimbagana, hepatomegaly. Abantu benshi baragize ikibazo cy'isukari kubera urwagasha rwabo rwaruhishijwe n'ibyo bihereje gushikaho no munsi barwaye indwara nyinshi. Rero nimwabona aba bantu bicaye ngaha, ibi bintu babishyizemo imitahe n'ingendo bahagaritse akazi, baba baje ngo dufashanye muri ibi bintu byo kumenya amagara yacu nyine twoyakingira. Abahinga bamwe babyise ubutumwa bwiza bw'ubugorozi bw'iby'amagara, la bonne nouvelle de la réforme sanitaire, kuko amagara ajyanye n'iby'Imana, sibyo? Amagara yajyanye n'iby'Imana. Iyo uri kuri ibijyanye n'ibinagura amagara uri kuri icyo bita ubutumwa bwiza, la bonne nouvelle. Hanyuma kuri ambaraje twabahaye bambere kuri etike, kuri affiche cyangwa ubutumire, hari amajambo yavuzwe n'umuhinga w'umunyamerika nibagiye izina ndaza kuri babwira, avuga ngo muze gusaba kuri kajya gapapuro: si tu veux être fort comme un bœuf, ne mange pas le bœuf, mais mange ce que mange le bœuf. Ayo majambo mwarasomye aranditseko, ayo yavuzwe n'umuhinga akomeye w'umushakashatsi imyaka myinshi ari mu laboratoire. Ndaza kubabwira izina ndagibagiye. Ushaka gukomera nk'imfizi, ntujye imfizi ahubwo ujye ibyo imfizi ijya. Ibyo rero bihuye na bimwe mwari bari katubwira ati ukaba urwaye uko banza ureke inyama, kuko niba kumurya inyama ntuzokira, kuko imfizi ikomeye kukirisha ibimera. Nawe ukaba ushaka gukomera nkayo,
mu bimera niyo uzisunga usumba hariya kuri abatwara. Haleluya. Wisunga mu bimera usumba ku macuniro. Ushaka gukira indwara no kwikingira indwara uzoja cyane ahantu hadandajwe ibimera usumba aho bazibagira. Ibyo se twe tubivuga naho uraba ibyo OMS ni igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijeje amagara y'abantu ku isi, Organisation Mondiale de la Santé, ukaraba mu vyegeranyo vyagiye bishigwa abona n'ibigo mpuzamakungu bikora ubushakashatsi ku bijyanye n'ibifungurwa hamwe n'ukuntu ingaburo zivura pouvoir curatif des aliments, muzosanga ari ukuri aho uko kuri abantu tukitubakure kurateba kudushikira mugo natwe twadushikiriye. Imana igahezagire kandi Imana ishimwe. Imbere yuko ntangura nagomba namwunganire ku kibazo cy'umushishito. Abantu barwaye estoma y'ubwoko bwo ariko bwose, hyperacidité chlorhydrique, achlorhydrie, gastrite n'ibindi. Mu gihe wumva uri muri crise kirakurya cyane, hamwe uca wihutira kuza kugura twa tunini kwa muganga kugira ngo wiramire, canke ukacuza kunywa amata y'inka kugira ngo wumve yuko ituruye. Amata y'inka arimo calcium nyinshi kandi uyanyoye uca wumva worohewe, mugabo proteine irimo niyica kandi kukwica cyane gusumba uko yakoroheye. Turi kumwe? Woca wirukira kunywa amata y'isoya mu gihe ari hafi yawe. Mu gihe nahadahari uca wiruka cyane ukarondera inderama murazizi, epinari ujya no muti ukomeye cyane wa estoma, tuzirondera nk'iz'igihumbi cyangwa iz'amajana 5, uzivugutire mu mazi hanyuma ukanywa umutobe wayo ucunywa. Mu minota 5 uca wumva kwa runtu rwariko rurakurya ruhetse. Ngubwo buryo bwo kwiramira vuba mu gihe estoma ikubangamiye. Koresha inderamo, yaba ku bantu bagirirwa amahirwe ho bakazitera ku mbuga ntiyirirwa areruka ku isoko, aca yambura bigenyere by'ikirundi biri ku mbuga akaca byegeranya akabironga neza akabivugutira mu mazi, hanyuma agakanya umutobe wayo n'akayungiro k'icyayi akanywa. Mu minota 5 aca yumva bijya byariko biramutera umusonga bihagarara. Aho ni umushishito. Imana ibahezagire cyane. Tugiye kuraba indwara 3 mu mwanya muto y'abaduhaye, ntituri burandire bivanye n'uko umwanya ari muto. Hari abantu barwaye amibe muri mwebwe, shira amaboko hejuru turara. Abantu kweri barageseye, Imana ibategeye tugirire neza. Amibe ibimenyetso byayo musanzwe mubizi, nubwo tutari kubidondagure inyene ibyo bita patologi yayo n'ibindi, ariko tugiye kuvuga mu majambo make. Musanzwe muzi yuko umuntu arwaye amibe ari kwashagura, umuntu arwaye amibe arafurutira umubiri, umuntu afise amibe arakunda kubura akayabagu, umuntu afise amibe arakunda kumva intuze itako rikashutse nkuba rikaragenda akaca yumva umenga ni ikintu kimukase ngaha munsi y'itako. Ibyo murakunda kubibona. Ibyo byose ni ibintu biterwa na amibe cyangwa inzoka zo mu nda. Amibe kandi iragera kure, urashobora kurwara igitigu wibaza ngo ni igitigu bwite kandi ari amibe. Amibe iraduga igashika no mu bwonko ikagutera amanere, igasubira ikagutera amanere, mbere igatera bwa bwoko bw'umutwe bita migraine, kumbe ni ku ruhande rumwe. Ukibaza ati urarwaye umutwe, kumbe ni amibe yakubangamiye. Ku bantu b'abadamu iyo yabaye nyinshi umurengera, urashobora no kwama usama inda
ikayongera mu nda cyangwa ukaba wakoroye inda, bimwe bita urusigo cyangwa urukoko rwo mu nda. Ni amibe, n'inzoka zo mu nda ziba zarakuze ku buryo igihe cyose usamye ugasanga urariye ushika naho ukorora inda, avortement. Ibyo hari igihe biva kuri amibe. Ugiriwe amahirwe ukaronka imiti ishobora kunetraliza canke mu Kirundi gufata neza amibe ikayinyoha, urashobora gusama inda ukazoyivyara neza ata kibazo. Rwa rukoko rwo mu nda ugafatwa mpiri, canke rwa rusigo mukunda kumva ugafatwa mpiri. Amibe irakuvuna umugongo, amibe iratuma ushobora kubabara mu maguru, mu ngingo. Amibe irashobora gutuma mu mara hama imvururu, uguma ari ibyo birashobora kuba biterwa na amibe. Umuti rero wo kunuyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yivure amibe, imiti ni myinshi cyane, ariko tugomba tuvuge mikeya ishobora kuzogufasha ku rugero rwiza. Umuti wa mbere na mbere, mu gihe amibe yagusinzikaje muri ubwo buryo, ukama kwa muganga cyangwa ukama ku mafragile, ukama ku binini gushika naho ushikita utoboka kubera ibinini, uzukore ibi bintu bikurikira. Hajya nahabonye ibumba risa n'urwatsi rubisi. Ibumba risa n'urwatsi rubisi ni irya mbere mu kuvura amibe. Bariko barandika, je nkunda kuvuga buke buke kugira ngo tujane mu gihugu uri kurandika. Ushobora gufata ibiyiko nka 3 canke 4 bikwiye, ukabikorogera mu bikombe 2 by'amazi asanzwe. Ibikombe 2 by'amazi, hama uca ufata udutete 10 twa tungurusumu, ukaca udusekura ugashyira muri ya mazi, uca ureka birare. Hanyuma rero mu gitondo uca ubimena neza n'akantu k'agatambara ku buryo atadusenyi tujamo, igikombe kimwe ukaca wihereza kanywa. Ikindi uca ubimena ku mugoroba naho nyene ukongera ukanywa. Bijya bibumbabumba urabimena kugira ngo birare canke vyirigwe, nukugira ngo amazi abashe kununuza ibyangombwa byose bigize ibumba. Ibyangombwa biheza kununuzwa n'amazi amasaha 10 cyangwa arenga. Niyo mpamvu tubasaba, tubabwira ati kubiraza cyangwa bikirigwa. Ku munsi rero ukoresha ibikombe 2 uraza 2, ukanywa kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba. Ibiyiko 3 by'ibumba cyangwa 4 mu bikombe 2, n'udutete 10 twa tungurusumu. Ivyo rero ubigira indwi 3, iminsi 21, indwi 3 zikurikirana. Hanyuma ukaruhuka indwi 1, ukongera ukabigira indwi 3, ukaruhuka indwi 1, gutyo gutyo gutyo. Ibyo wobigira nk'inshuro 3 z'indwi 3. Aho rero uba wizeye yuko amibe wayifashe neza mpiri. Indwi ya mbere urashobora gukoresha tungurusumu neza, iryo ni itegeko bivanye n'uko ukeneye kuyica. Mugabo mu gihe uburyo ari bukeya ata tungurusumu ufise, urashobora kubikoresha indwi 1, izindi zikurikira ukabandanya ukoresha ibumba ryonyene, naho nyene nta kibazo. Ariko ushoboye kubikora byose ni byiza cyane. Hanyuma
ibumba bakinika mu kintu kimeneka nyene canke mu gikombe c'igiti. Kirazira gukoresha ikintu c'icuma. Urashobora gushira mu kirahuri canke niba ari ucupa wowe waraguze canke ijage y'ikirahuri imwe imeneka, niho bakoresha ibumba. Ikindi kandi ku muntu arwaye ivuduka ry'umurindi w'amaraso nta mahirwe afise yo gukoresha ibumba. Turaza kumubarira ibindi ashobora gukoresha. Umuntu afise ivuduka ry'umurindi w'amaraso nta mahirwe afise yo gukoresha ibumba. Ku muntu amaze gushikana imyaka 70 canke irenga nta mahirwe afise yo gukoresha ibumba. Ku muntu umwana mutoya atararenza imyaka 6 nta mahirwe afise yo gukoresha ibumba. Abo bose borikoresha mu gihe ari umuganga cyangwa umuhinga w'iby'ubuvuzi kama abimufashijemo, ariko ubwiwe nta mahirwe afise yo gukoresha ibumba. Ngubwo buryo bwiza bwo gukoresha ibumba mu kwivura urukoko canke amibe ndetse n'izindi nzoka zose tutavuze. Ukoresheje ubwo buryo biragenda bigabanuka neza gushika naho bizofatwa mpiri. Hanyuma hari n'ibindi bishobora kugufasha mu gihe ukeneye kwivuza ibumba, ukeneye kwivuza amibe n'izindi nzoka zo mu nda. Urashobora gufata amababi y'ipapayi, ibabi ry'ipapayi rimwe ukarironga neza ukarikatagura, hanyuma ukarironga mu mazi ashushe, ukaca urivugutira mu mazi ameze neza atetse, hanyuma ukaca umimina n'akayungiro k'icayi ukanywa. Ivyo ubigize mu ndwi imwe urashobora kumva Imana yagukoreye igitangaza. Igikombe kimwe c'amazi. Hanyuma ikindi gishobora kugufasha utwatsi bita akarura. Akarura murakazi? Ku bafise amatelefone muzovyonde muri Google ijambo bita roi des herbes. Roi des herbes mu Kirundi ni akarura. Urashobora gufata nk'umukama mukeya ukavugutira mu mazi atetse, ubanza kubironga neza, hanyuma ukabironga mu mazi ashushe, ukabikuramo ukabivugutira mu mazi atetse, hanyuma ukanywa. Ivyo rero bibandanije birashobora kugufasha. Ikindi gikurikira, urashobora gukoresha umubirizi ukawuronga neza ukawuteka, hanyuma ukaza uranywa. Ikindi kandi gikomeye cyane kandi bisaba yuko murondera ku rugero ruteye ubwoba mu gihe ibi byose biba byabuze, na cyane cyane ibumba mu gihe riba ryabuze cyangwa utaryemerewe bitewe n'uko twabivuze ngaha. Urashobora kukurondera utwatsi bita umutongotongo. Umutongotongo murawuzi? Umutongotongo hari ababita akanyamafundo, usanga iyo kariko karaduga karafundika ahantu ikintu kimeze nk'umupira, kikongera kikaduga haruguru kigafundika kandi kameze nk'umupira, gutyo 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 gutyo. Murakazi? Uwo mutongotongo rero ni mwiza cyane kandi uri mu bintu bya mbere bivura amibe n'izindi nzoka zo mu nda. Urabifata ukabijyana muhira, amababi yayo ukayaronga neza ukayashyira mu mazi ashushe, hanyuma ukayavugutira mu mazi. Uhereje kuvuguta urashobora kucushyira mu mazi ashushe, ukaca ufundikira nko mu minota 30, ucukuramo, hanyuma umimine n'akayungiro k'icayi uzuramo.
umutongotongo ni mwiza cyane, unakuvura ibintu byinshi byo mu mara, byo mu gitigu, ibinure byo byahomahomye mu gitigu. Ujya mutongotongo uragenda ubirandura buke buke. Amara mu gihe atameze neza, umuntu atagira akayabagu, umutongotongo urashobora no kuwinama kubera amibe canke inzoka zo mu nda. Ku bana bato nobahanura yuko nubwo atobagwaye muzokwame mubina umutongotongo. Burya bwiyoka bwo mu nda, irya myanda abana bakunda kurya, kubura akayabagu n'ibindi byinshi, ibyo bonye birashobora kuvurwa n'umutongotongo ku bana batoya. Guhera bisa amezi 3 kuduga gushika mu muntu akuze, umutongotongo barawina abana, gusa ugenda ugereranya duke duke mu gihe ari umwana. Umutongotongo ni mwiza cyane, muzohore muwina abana, birabafasha. Hanyuma mu gihe amibe yagusesereje, uri muri crise, turi kumwe, uri muri crise uguma wikwashagura, umugirane muri ubwo buryo, urashobora kurondera ipapayi idahiye. Papayi idahiye, hanyuma ukayironga neza ikiri mbisi itarakomera, ukayironga neza, ukaca uza urayitonika n'akabugita, ajya amata yayo ukayatega ikiyiko. Turi kumwe? Hanyuma ukayatega ikiyiko gushika naho kiza kuzura. Iyo atavuye abantu watonetse ucugira hana gutyo gutyo gushika naho uza kuzuza ikiyiko. Ucurabandira agasereri keza ukakagura kwa muganga katari ku rushinge, hanyuma ukacukwega ajya amazi yayo. Ucugenda muri dushe cyangwa mu cumbi wawe ugakura impuzu, ukaca uyitera kujya kuyinama, ukaca uyitera indani gushika naho ashika kure akinjira. Hanyuma uca ufungira indani bikagumanayo nko mu minota mikeya, uca wumva ushaka kwituma. Ivyo n'ibiyoka vya amibe, ankylostome uba wakuye mu rukuru bica bisohoka ku bwinshi. Ngubwo buryo bwo kugira intervention rapide ku bijanye na amibe. Mu gihe nawe udafise ipapayi, urashobora gutora ibumba, yaba ari ryera canke irisa n'urwatsi rubisi, hanyuma ukarikorogera mu mazi ashushe, ukarikorogera amazi ashushe, ukarindira bimare nk'iminota 30 canke isaha. Ukaca ugenda ukamimina neza ayo mazi, urongera ukayavuruga, hanyuma ukamimina neza n'agatambara, ukaca uja kuyinama nk'iringateri yose. Turi kumwe? Muriko murankurikirana? Abariko barankurikirana mugire nyaturana. Imana ibahezanye. Ukaca uja kuyitera, uba wishe imigera yose n'amibe irimo ibiri mu rurarukuru, mbere na za zindi bita ankylostome. Iyo irakaze kuko irafise n'ibyinyo, iyo bishize mu mara ikitangura kukununuza amaraso, kazogenda wonda mukebuke mukebuke ushira umunywera, amaraso akazokama wibaza ice ayakamya ukabura. Abari bijya bya ankylostome, ukoze muri ubwo buryo bwo kwiyina mibumba nabagiye, biravayo neza, ugasanga ugiye uvyituma. Hanyuma no kuzuranywa ibi twavuze, usanga Imana yakoze ibitangaza. Imana ibagirire neza. Hanyuma ku bijanye n'indwara ya infection canke indwara z'ubwandu, ku bantu b'abagabo canke b'abadamu, nagomba mufate ibi bintu bikurikira, nitwirirwa turabivuga, tuvuge inyene ifata n'iki. Yaba ari infection mu maraso canke infection urinaire canke infection y'ubwoko bwose usanzwe muzi, turiko turabivuga mu buryo pfunyafunye bitewe n'uko umwanya watujanye. Nitwe turabaganga
turiko turavuga ibintu usanga twagiye mu bintu byinshi kandi twibereye mu banyagihugu bakeneye utuntu duto duto tworoshe tubafasha, sibyo none? Ego umuntu rero afise infection turahera kuyo mu maraso. Hajya hariho icyayi kivanze n'ibintu bitatu: igisuru, romare hamwe na time. Ushobora gufata ibiyiko bitatu ukabiteka mu bikombe bibiri by'amazi. Time na romare hamwe na grande ortie canke igisuru, ukaza urabiteka mu mazi ibiyiko bitatu, ibikombe bibiri by'amazi, hanyuma ukanywa kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba. Gutyo 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 uzosanga infection yawe yahetse. Hanyuma mu gihe ibyo bitari hafi yawe, urashobora kongera kuri iki kintu: kunywa amazi wakanyiyemo indimu zibiri, ukabigira mu gitondo no ku mugoroba. Imana irashobora kugufasha infection ikagenda igabanuka. Kunywa amazi wakanyiyemo indimu zibiri. Ku bantu bakunda gutera igisuru muhira, urashobora kwaba gucamura amababi yacu ugateka ukanywa. Nico kinyaruka cyane kubera bari kibisi gusumba ifu. Hanyuma ikindi gikurikira ku bijyanye na infection mu maraso, urashobora kurondera kugira isalade igizwe n'igitunguru kimwe, ikarote zibiri, indimu imwe. Nubwo wokongera ko ibindi, ibyo birahagije. Hanyuma ukaba wahekenye ku munsi hagwiriyemo ibintu bita les éléments antioxydants, ibintu bijeje gusohora imyanda mu maraso. Rero waba wayibironse buke buke birashobora kugufasha. Ku bantu rero bafise ibyo bita infection urinaire, infection ifatira mu bigo by'irondoka, yaba ari ku badamu cyangwa ku bagore, ku bagabo, ibyo duhereje kuvuga ntibica inyuma, navyo nyine utegereza kubishyira. Urashobora kongera ko ibi bintu bikurikira: urashobora gufata bya birungo duteka mu cyayi bita cru de girofle, muzogende hajyanye kwa Siyoni cyangwa kuri Kotebu cyangwa muza aho dukorera tuzobibaronsa. Ukarondera ifu yayo cru de girofle, sinzi nyine cyo bitwitwa mu Kirundi, ariko gifata uko nyene na kinini mwarayifashe ku mutwe kandi atari Kirundi, sivyo none? Paracetamol ni Kirundi, paracetamol ni Kirundi, hari utayizi muri twebwe. Nuco kirimi rero gifata uko nyene, bacita cru de girofle. Ugiye kwa Siyoni n'umuntu atiyizi kubwiye ati mereza ikintu bita cru de girofle, aca kikwereka, sivyo none? Hanyuma rero ushobora gufata nk'ibiyiko bitanu ukabiteka mu maritiro 5 y'amazi, ukacurondera urubase runini, ukajyana muri dushe ugakora impuzu zose, ugaca wicaramo iminota 45, amazi y'akazuyazi wabitetse ukarindira biba akazuyazi, ukicaramo mu minota 45, ukabigira mu gitondo no ku mugoroba, mu gitondo no ku mugoroba, uzosanga infection yawe yaheze neza. Mu minsi 3 honyene urashobora kubona igitangaza cy'Imana. Muri icyo honye, mu gihe ugiriwe amahirwe ukaronka romare, urashobora kuyongeramo. Mu gihe ugirirwa amahirwe ukaronka indimu, urashobora gukanyiramo indimu 5 muri uwo muti twavuze, ukabyicaramo. Ibyo honye birashobora kugufasha kandi biranyaruka. Ku bantu b'abadamu nabo bafise iyo infection ibababaza cyane, barashobora kongera kwiki kintu mu gihe bibagora cyane, ku buryo basohora ibyo bita perte blanche, bya bindi bisohoka byera mu gihe cy'ukwezi cyangwa agatakaza ibiri. Arashobora kurondera tungurusumu nk'ubutete nka 30, akabuteka mu mazi, akabufundikira mu isashe, akabutekana mu mazi. Hanyuma umaze koroha akabufyonda kakamera nk'agatsima. Hanyuma kinjiza hari indani neza agafuka
akabimarana nk'amasaha 3 cyangwa arenga. Iyo bwamaze gutekwa muri ubwo buryo ntibibaba. Turi kumwe ntimuzobitinye ngo birababa, oya ntibibaba iyo byamaze gutekwa, byamaze gushaya muri burya buryo biciye mu mazi. Ivyo rero bigize nko mu nko mu minsi 4 cyangwa 5 uzokuba byagabanutse, mbere n'ibikorwa byawe ukabirangura neza na Mutama akaryoherwa. Nuko rero muheza gigwe ku bikorwa turiko turakora, ibindi turaza kubibabwira mu nyuma. Imana ibahezagire cyane. Tigrande kiye kintu bagumye bavuga igisuru bakita ortigrande mu gifaransa, mu byongereza mu zindi ndimi biraba. Harimo poudre iteguye neza ushobora kunwa mu mazi ashushe muri buryo batubarika, ushira mu mazi ashushe ukabimena infusion, uteka mu mazi ari kuziko bikabirana ukamimina decoction. Urashobora no kuraza mu mazi ukabiraza ijoro ryose mu buryo bwo kwimika, mu gitondo ukabimina, bavyita maceration. Ivyo bintu umugani w'umwarimu ati na paracetamol twarayifashe navyo muzobifata, none ni ngombwa. Iki ni gisuru sivyo? None tuba dushaka kubereka ko ivyo bintu bibaho. Ejo twarababwiye moringa ahantu hose mu makarati bihari sivyo? Nanjye hirya harana cyenda yibona aho nyine uduga gutya. Iyi ni poudre ya moringa, ahantu hose uri kwisi urayigura, naho uri mu gihugu runaka ukayigura online kuri internet barayiguha, kuko ibihugu byose byo kwisi birafite amasosiyete akora ibintu naturel nka moringa, murayibona. Iyi rero irakora byinshi muri bijya babariye. Hanyuma ahereje kuvuga cyane kuri infection mu maraso. Beterave ujya ruboga bababwiye, hanyuma n'ibindi bifasha ku maraso nk'urusera muraruzi bagwita hozera mu gifaransa gisanzwe, mu gifaransa cy'abascientiste terme technique bayita hibiscus n'ayandi materme menshi. Nk'aha haba harimo agapoudre agafu ka beterave kurusera k'amababi y'ivoka. Amababi y'ivoka hari abantu muri mwebwe muhora mujya mwongereza amaraso sivyo? None mwabikuye harimo ibintu byongereza amaraso, harimo fere n'ibindi hamwe n'utundi. Ibiro bica bidufasha kugira amaraso akwiye, kubera amaraso tugira turonka amaraso akwiye tuba dukeneye icyunyunyu fere, tuba dukeneye ibintu bita vitamine B9 bita acide folique, tuba dukeneye na vitamine C iza kudufasha kugira ngo iyo fere na acide folique byinjire mu maraso. Urumva aha muri beterave, mu gisuru, mu rusera birimo ibyo bintu bisa n'amaraso, bitunze vitamine C nyinshi, bigatunga n'iyo acide folique, vitamine B9 n'icyunyunyu fere, hamwe n'ibyatsi bimwe bimwe. Icyatsi bita icyanda ni muri zimwese bagita sornet mu gifaransa gisanzwe, mugabo hari terme scientifique menyerewe mu kiganga sinzi nyine bavyita. Mbashaka umunsi umwe babisomye uzubona ibyo ari byo. Bavyita Bidens pirosa, usanga ari uko bavyita mu materme y'abascientifique. Ukisomye uzumenya ati ni icyanda, nayo ni mu byatsi byongereza amaraso cyane. Aho ni kuri infection y'amaraso. Hanyuma ibyo byo kwicara mu ibase irimo ibintu yabyigishije umwarimu, nibyo mu mazi y'akazu yazi otiede ugashiramo nk'akarorero romare cyane crudo jihof, hariho cyangwa urashobora gushyiramo ibumba ry'urwatsi rubisi argile verte cyane blanche. Rero ubwo buryo bwo kuvura indwara zifatira mu bihimba vy'epfo babwita bendosiege mu gifaransa gisanzwe. Rero iyo wicaye amazi ugasanzwe ari ikintu gifasha mu gupirisha cyangwa gutunganya umubiri. Iyo ari akazuyazi biba byiza gusumba. Iyo hari ibindi bintu bifise ubushobozi bwo kwica imigera nka tungurusumu bateguye kwinjiza indani. Je mashaka nshiremo uturungo dukeya kugira turushize kungana n'abari, nibaza ko mu nyuma tungurusumu ni ikintu uyiriye n'ubona bikaze, bifise ibintu bikaze rwose, bifise amaraside, bifise ibintu bita arine. Iyo bihuye na oxygene hamwe n'ayandi manzime hakaba ibyo bita transformation enzymatique, ibyo bita arisine. Arisine ni ikintu kiri ni principe active, ikintu gikora nk'umuti kiri muri tungurusumu. Ngurumva habanza kuba hiki nicyo gituma babwiye ngo yinjiza indani wamukenyezi ntabaguheze bire byiza iraza kwica iyo arisine iri kimigera kandi infection n'amabacteria aza kutwonona. Bakubwiye ati tungurusumu ijanjagura uko nyene uba n'iteke mutuzi nyene kubera iraba ucuyishira mu kanwa. Iyo ukunda kugira kuribwa mu kanwa ibintu byo kugenda kanwa sinzi ibintu
amenyo kurya kenshi ariko usanga baragoye ibyo mu kanwa bitewe n'amabakiteri, ukagira ibyo bita bendo bush ya ayi ni tungurusumu wayijyangamiye kurya nyene ugatamira akantu kayo agapati rero ukabundika ibiro 3-5. Nk'ubu twe hano tuba dufise amavuta ya tungurusumu abari muri aka kantu kuko biri ndani. Tungurusumu iravamo amavuta y'amavuta asanzwe bita huile organique cyangwa amavuta ateguwe mu bundi buhinga uri essentiel nkayo kuyabundika abantu bakunda gukora amenyo n'ibintu byo kumota nari mu kanwa birashobora kuva muri stomach na sinezite n'ibiki. Bendo bush kubundika tungurusumu isanzwe bavuze ku isoko cyangwa amavuta ya tungurusumu usanga bikora gufasha mu kanwa ugaca mukorosa neza ku buryo atangura atabintu bisigaraye, usanga uriko urakira ama infection y'ibintu byo mu kanwa, izo infection bikara wagize kwa kundi nako ku bamama no ku bakobwa uriko urakira infection za hariya kuko infection nibigera n'ubukoko butwonona bwishwa n'ibyo nyine birumvikana. Ibimeme lemikose n'ubukoko buza kuturya amashampinyo biki, hanyuma navyo baragira nk'ubu mu mazi ashushe uragira icyo bita bendoke ugashyira amaguru mu mazi ashushe y'akazuyazi arimo nk'ibumba ryera, arimo nka crudo girofle, arimo nk'ubwoko bw'umunyu bita sel mare, uwo munyu urabaho ukinika amaguru ayo mazi ukaza yiyogesha gutyo. Ibyo bintu usanga byishe burya buntu buza kugutabagura mu birenge yaba bikoza akagenda. Rero ni mu buryo bwo kunganirana nituguhatiriza cyane kugura imiti, tuguhatiriza cyane kumenya ibyo gufasha ku buryo nawe aho uri hose ushobora kwifasha. Ibyo ni byiza gusoma. Hanyuma iyo bikenewe iyo atamwanya ukoroheye iyo utaronse ibyo ukeneye ningona ucugura ibikotsi sibyo none Imana ibaheza gihe tugatwikira umwanya w'ibibazo kuko dusigaye ku minota mike. Duha amahirwe ababajije ejo ndabinginze nyuma bagarutse bigore bakoresha amasegonda makeya bacenga inyuma y'ihema babona rero umwari umwe hariho ibyo nuko twishyura by'abarimu cyangwa tuvugana. Icya kabiri abarinzi ibibazo mu bintu byose byigishijwe ikibazo cyawe ntibigutera isoni uko ubyumva muko biba bijyanye n'amagara kandi biba bijyanye n'ibyavutse turakwakira mucamo nyabutse ababagije turabaha agashimwe cyane abo tubagije ibibazo nida kubaza ikibazo ndaza kubabaza ugitora namwe turamuha agashimwe. Hanyuma abarwaye indwara zibasinzikaje z'amamibe, amaintesite, amakonstipation, kugumbitsa n'ibindi byose byo mu maestoma muze kudusanga inyuma y'igikorwa iminota 20 turashobora kubaha impanuro tukabana n'akantu kabafasha bimwe nababwire ejo tuza gukora. Murakoze, Imana ibamugisha. Byerekeye inyama bisanzwe inyama uyiriye naho uyimira idahekenye ugahegaruka kurya nyine kurya kw'ibiharage ugera kukimize utagihekeye kigaruka kurya nyine. Shaka rero mbanze iyo fenomene ituma inyama naho imira kurya itagaruka kurya biba biva kuki. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ikindi kuri iyo tubode nyine indya zishushe urumva turazirya agenda turiko turatangura wanashaka hanyuma ukazimira wumva zikumereye nabi kuko wazimira ntizisubire ntusubire kumva ko zishushe. Ntarabuka zifise iyo zigeze mu nda cyane iyo fenomene ituma ubushuhe bw'inda utabwumva mu nda niyi isigahetse. Hanyuma ipiripiri oya icyo ndakibaza watanguye ipiripiri yayivuze ko ku muntu arwaye esitoma ko ari mbi hanyuma utarwaye esitoma wewe byaba bimeze gute. Ikindi nacyo kurigishije ubwa mbere nyine yavuze yuko yahaye umuti umuntu kandi yahaye imiti abantu bafise ibibazo mu ngo cyangwa byumva badafise ubushake. Hanyuma nagira mbaze ngo hari n'abafise ubushake bwinshi wanashaka bigatuma ngo abakenyezi babo arabo bakagenda ababona agasabi. Urakoze tunyarutse aleluya tunyarutse ngira nishure rimwe muri ibyo hanyuma abandi bakamfasha. Icya mbere bwana wabajije ati urashaka kubigihagiye kazi ko nyine mukinyama nisho bigaruko nyine nibyo iyo fenomene niyihe mu bisanzwe ibifungwa byose nababwiye bica mutamenya agacanjagura
bigakora ibyayo amara byose bikarutwa neza igihe iba byose ariko niba ibiharage ntabwo ari ibiharage byaba biragaruka ahubwo hari igihe byose igiharage kikagaruka kitasiye hariho n'igihe umuntu ashobora kugarukana n'utundi duce tw'ibifungurwa yariye niba ariyo nyama niba ari utundi tuntu bitaseyewe si ikibazo cy'ibiharage ibyo bariye byose habayo ihungabana mu bijyanye n'inozwa ry'ibifungurwa cyogaruka kitanotse urumva ntibiba ku biharage gusa ahubwo dukeneye kumenya iyo byashyitse niba ari igiharage niba ari ubwishaza niba ari akajumbu niba ari ako kanyama agapande cyangwa utujanjaba tutanutse tukagaruka bisigura ngo nturabe ibiharage cyangwa inyama raba yuko habayeho ibitandukijwe neza cyangwa ihungabana mu nozwa ry'ibifungurwa nibyo gusa nshaka kubarira ahubwo nongeye ko rero inyama nizo zigoye mu inozwa no mu ihingurwa gusumba ibiharage inshuro nyinshi kubera iki ibiharage n'inyama bihuriye ku ndemamubiri poroteyine no ku bindi bintu by'ibyonnyi bimwe bimwe ibyo ni byiza haba ku biharage no ku nyama mu gihe inyama zishatse zigira umwihariko w'ibintu bibi zitunze ubwoko bw'ibinure bita cholesterol LDL izo ndeme zitatu urashobora kubyumva nibyo bita cholesterol lipoproteine do haute densité do basse densité low density lipoproteine ni ubwoko bw'ibinure lipo bivana n'indemamubiri lipoproteine bigenda low density bigenda byikwega bikagenda byihoma bigateba ibinure bivanze n'indemamubiri bigateba ku buryo abahinga bamwe berekana yuko ibyo binure bigumye kandi bibi byo mu nyama bishobora kumara iminsi transit intestinale y'inyama ikamara iminsi muri esitomac mu gihe ibintu vegetale by'ibimera biranyaruka donc si ikibazo cy'ibiharage si ikibazo cy'inyama haba habayeho inotwa ridatomoye haba ingorane yabaye kandi izo ngorane zigwiriye ku nyama gusumba ku biharage kuko inyama nizo zitunze ikintu kibi bita cholesterol zuba n'umuntu wese yita iby'amagara y'abantu cyangwa iby'ingabo ibiharage bifite cholesterol ubusa inyama zifite cholesterol nyinshi nuko bimeze hanyuma ndangirije kukiriwa amajije amazi icyo kurya bishushe njana bigira icyo kurya bishushe cyane n'ibikanye cyane bikonje birimo urume rwo muri firigo cyane igikonyotse cyo muri firigo cyane ahandi hose si byiza ku mushishito sinabisiguye umwese bivuga muri ibi byigwa ariko ibishushe cyane si byiza ibikonje cyane si byiza ibishushe mu buryo bugereranye nibyo byorohera umushishito inozwa murakoze abandi babandanye n'ibindi bibazo reka ndamwunganire ndamwunganiye ku kibazo cy'inyama n'igiharage ntutse bibaze yuko kuba witumye hanyuma ukagenda kuraba ntubone inyama ukibaza ati ukabona igiharage gusa ukibaza ati inyama zose zasyeba ese gusyebwa ko mushishito bigenda gute la digestion de l'estomac yoyo nifise amenyo nk'aya dufise aha oya ifata amanzine digestive ibyavuye mu ndugwe ibyavuye mu rwagaca ibyavuye muri duodeno ibyavuye mu kanwa bikaca byivanga muri zino mfungurwa umushishito turivurunga gusa urabivurunga ukabivurunga ibyanoze rero nibyo bica bifatwa n'aya manzine digestive hanyuma nibyagera mu mara ibyo bita emulsification intestinale nibyagera mu mara amara aca yifashisha bya bindi byose byafashwe n'aya manzine hakaba aribyo binunuzwa bikaja muri canal de cholédoque bikaja mu gitigo bikaca bisanzara mu maraso kijya giharage rero kubera yuko coco gisanzwe gifutse kajya gakushe kayo cyangwa kajya gashato kayo katanyiganga turi kumwe ntikavaho kari mu gihe umushishito uri kurarivurunga ntikavaho kari kaca kakigumiza kujya nyine kijya giharage niyo mpamvu coco ukibona mu gihe wacituma inyama nayo
yoyo igenda icambere wayigize wayihekeye cyane mu gihe utayihekenye nawe mize gatoya ku buryo gaca mu muhogo. Umushishito urema ubushuhe bukomeye cyane mu kujya kuvangatiranya, iramera nayo nyene ntiyoroha. Iyo rero wewe ugiye kwituma ntushobora kuyibona kubera iki? Ivanganye n'ubugari wariye cyangwa n'umuceri wariye, ku buryo mu gihe rero biba byayonze muri burya buryo bisohoka byose bimeze kujya nyine, ku buryo ugiye gufata arya manuze arya mazirantoki ukamera nk'uyasasa neza ugenda uyavuruga, urashobora kubona udutsi tw'inyama kubera yuko yoyo ari akantu wamize kandi kadafise agasaho gashobora kuyifuka. Niyo mpamvu utayibona muri ubwo buryo. Mugabo ugifashe ry'amazirantoki ukagenda ukayasasa ukayavurunga hasi hanyuma ukayaraba neza, tujya dutsi tw'inyama uratubona. Imana iguhezagire cyane. Hanyuma ku bijyanye n'ibishushe cyane, iyo bigeze ku rurimi birakubabaza, mugabo bimeze n'ingoga mu cito ntavyo ntivyumva. Burya mushishito ufise inkomezi nyinshi cyane zirutuza ururimi. Turi kumwe, ibintu byose uyihaye ibanza kwakira. Iyo unyoye na aside ibaza yuko cyuvugo nyine muri esitoma, ahubwo umara nk'aminota ikabanza kuba digere n'ibindi ukacikabura kuyumva nyuma y'iminota nk'itanu cyangwa ingana, sibyo? Ubushuhe nabwo esitoma irabwakira, ifise ubwenge busumba uburi mu bwonko. Esitoma ifise ubwenge busumba uburi mu bwonko. Iki ikora rero, ikitangura guhoyahoya ubwo bushuhe bukagabanya amakari. Mugabo ubwo bushuhe rero icyo bukora bwo bubanza gushikira kuri burya bwoya, ikabanza ikabuturira ikaca yihangana. Uzoza kubyumva nyuma y'iminsi runaka. Hanyuma iki kikora ica yihangana, ubwo bushuhe bugaturura gushika naho indya zisigara zifise ubushuhe bukeye igatangura kubisya. Ari ibintu bikanye naho esitoma nayo nyine ifise ukuntu yihangana, irabifata ikabihoyahoya, ubwo bukanye ikabwihanganira, ikakigenda ishusha ibyo bintu wariye bikanye cyangwa ayo mazi wanyoye akanye, hanyuma gushika n'ahagera ku rwego rw'ubushuhe bwa esitoma nyine igatangura gusya. Imana ishimwe. Imbere yuko nishura ku bibazo by'abandi arakanekana ngo bana ongere igituma kuri cya kibazo turiya, inyama, amata, amagi ni ibintu bisanzwe bihinguye. Uriko uranyumva? Ni ibintu bisanzwe bihinguye. Mu gihe ibivuye mu bimera bitaciye mu ihinguriro biba bisanzwe bidahinguye. Ni nacyo gituma mu nyama, mu mata, mu magi nta binyuzinyuzi byinshi ukuramo, nta binyuzinyuzi byinshi birimo. Ari nacyo gituma cya kibazo giheza kikaba. Ari nacyo gituma ushaka ibinyuzinyuzi byinshi urya ibimera. Ariko unyoye amata ukanywa amagi, ukarya amagi, ukarya inyama, nta binyuzinyuzi byinshi ushobora kuronka. Ni nacyo gituma akenshi na kenshi kubera kuzana n'indwara zaba izo mu mushishito, zaba izo mu mara, ku mpamvu z'uko atabinyuzinyuzi byinshi birimo. Ako n'akandi nagomba nongereko. Ngomba cyangwa rero kuri cya kibazo mwaje mubaza muti none agapiripiri ku muntu atabaye hari ngorane. Usomye ibitabo byamwe muri bahanuzi mu Badventiste, agapiripiri Ellen White icyo yakavuze ko icyayi kawa n'ibindi. Mugabo mu bitabo nsoma agapiripiri ukarya mugo kajya gakeyi cyane nk'abanye abantu bamotesha indya kugira ngo akantuze nyakamote nta kibazo. Ikiwe no kukijya kenshi kuko harimo akantuze novuga ko akubita n'ikudenge pepsine ako nako kapsine ako kapsine
kari mu bintu bituma umushishito canke amara baramaze kumva yuko n'igihe ugiye kwitumya wariye kenshi ushobora gusanga uri kurakariya mu gihende. Ubwo rero iyo kabaye kenshi kaguma ukajya ari kenshi kaguma ukajya ari kenshi karashobora kuzogukoroka. Ndibuka yuko hariho umuntu w'inshuti yarafise umwana yakunda kurya agapiripiri cyane, bari bavuye mu ntara za ruguru baja mu Cibitoke, nkeka bariye isombe bariye iki agashiramo agapiripiri kenshi cyane kenshi akayora agenda agasukamwo kugira ngo ubugari bumanuke. Mugabo mu nyuma yaravuye arwaye birasaba ko bamubaga. Bamubanze agapiripiri kabaye kubera ngo kari kararenze urugero no mu maraso, yagize ikibazo gikomeye cyane kuko hari iminsi bamurindirije yo kugira ngo ibyo bintu bibanza bimere nk'ibihera nayo indwara iramusinzikaje gushika n'ubu yashavuga ati ndarahiye sinzokongera kurya agapiripiri. Ni ukuvuga rero ni byiza yuko ukajya wigerera cyane ukawukumotesha kugira ngo bishobotse ushobore kuronka apeti, kuko kari apetitif agapiripiri kari apetitif kari mu bintu gatuma ugira uronka akayabagu. Mugabo ntukajye by'umuregera kuko gashobora kukugirira nabi, na cyane cyane kuri ba bandi barwaye amayesitoma barwaye amara n'ibindi. Murakoze.